mwebwe muri ko muratwumviriza reka guca intege aba diaspora kuko n'amahera nabo nyine mu kuyaronka bamanza gupfa bamanza gukora. Nibwiye kubira ko nigeze gukora amasaha 28 uno munsi, ejo 16 28 uno munsi, ejo 16 ivyo narabikoze hafi imyaka 7. Yego nawe mu diaspora wo buriko uranyumviriza wo kwemera gupfira Burundi, ubwo nturi mu barahira yuko ataco wokora mu gihugu ugomba kubaka hariya. Abantu benshi baracika intege, no kuvuga ukora ikintu ngaha mu gihugu hanyuma kuri ubu warungika. Hariho nabo numvise abo bavukana babahereza amafoto y'amazu y'abandi ngo niko tuko turakubakira. Umuntu akazoza agasanga inzu yeretswe ifoto y'iyindi agasanga nta n'umushinga uhari yatanze ama miliyoni. No kuvuga ibintu nk'ivyo onye abantu ino baraca intege aba diaspora. Sino abantu novuga nti pourcentage nini y'aba diaspora barifuza kubaka igihugu kandi kira noneho nubwo kuri ubu ivyo bihari harimo abakanyishije babandanya bakora. Hari abafise amahoteli. Reka tubaramutse tuvuga ati bwake cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muri ko muradukurikiranirako. Nkuko byama ni urukundo mu bantu, ni KP1 ikiganiro mwama murorera imisi yose kandi ikiganiro tuzi ko kiryoshe kinezera beshi. Nkuko bimeze uno munsi nariko ndatembera ariko turahura n'umuntu mu diaspora. Ndavuga ati uko biri kose turaganira. Ibyo tugomba tuganire rero uvuga ati ni ibihe tuganira ku byerekeye iki. Aba n'abantu cyane bakoresha amafaranga mva makungu, bakoresha idolare. Rero ndamubonye mu gihe turi mu gihe usanga amahera duga, amadolari akamanuka, kaduga kagenda agasanga nta equilibre afise. Reka natebeje abidondore hanyuma tuje kwidonido ikiganiro cacu. Turabaramukije maro cyane. Kwizina nitwa Jevas Vyizigiro. Nkaba mu bisanzwe maze nk'imyaka nk'ibiri ndi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko mva mu gihugu ca Australia, no kuvuga Australia do West, aho twiyita muri PEF. Yego. Nuko Jevas Vyizigiro no kuvuga abantu benshi barakunda gukonfonda iryo zina mu kuryandika bakaryandika nabi Jevas, ni Jeruve ugakuramo urudome I hagati ya A na S. Rumva uri hariya kwera bari hamagara mu Congereza ricari kuma mu Congereza. Yego. Rero ndakubonye mvuga ati ibyo byose reka tuganire nkuko nagusabye tuganire, ukavuga ati tuganire ariko ntuzi neza ico twagomba kuganira. Urabona turi mu misi usanga idolare riduga rikongera rikamanuka. Mbe kubgawe woba wibaza ko ico kintu c'idolare kiva kuki kugira kimeruko? Bo kubwanje novuga nti idolare kuri banke nkuru y'igihugu ryaraduze buke buke, kuko ndibuka ko twigeze kuba nigeze kuba turivunja amajana 7 mu myaka yahera nko muri 2004 2005 6 kuto kubandanya. Idolari rimwe amajana 7 y'amarundi. Ariko ubu yaraduze ageze ku bihumbi 2906. Bo uko niko ndabizi, sinzi kuno munsi byo byarabihindutse canke mu minsi heze asimperutse kubiraba neza. Mugabo ndiko ndakurikirana neza numva umengo nayo, ariko ugiye hanze siko bimeze. Novuga nti uko ryaduze hanze siko ibanki nkuru y'igihugu yaridogije. Oya siko bimeze. Ugiye hanze niho biri hejuru cyane cyangwa niho biri hasi? Bo hanze novuga nti niho biri hejuru, biranateye n'isoni, biteye n'ubwoba. Biri no mu bituma mbere abantu bavuga ko idolari ryaduze vyarenze urugero. Ariko ukuduga hariho uburyo bubiri. Hari ukuntu ridugijwe na banki nkuru y'igihugu, n'igihe rishobora kumanuka bambe kuduga bivanye n'abantu nuko ryabuze, abantu abarirondera bakaba ari benshi. Rero mu gihe ryabuze abarirondera bakaba ari benshi, urumva ko ugifitiye aritanga ku mahera ashaka. Hariho rero kuduga kubiri, rimwe bishobora kuduzwa na banki nkuru y'igihugu canke likaduzwa n'abandi bantu hanze bivanye kuri ntuze offre y'ushaka gutanga kumwumvikana abantu babiri. Umuntu akaje ritanga uko yoyishakiye. Rero no kuvuga rero hanze ryaraduze, ariko nubwo muri berbe ryaduze turavye kuri ivyo biconda kubuye ku majana 7 siko bambe ku majana 7 kera. Ubu unyeri kuri 2006 urumva ko naho ryaraduze, ariko hanze
uko ndavyumva n'ubumengo irashika ku 8 ibihumbi 8 ibihumbi 7 n'amajana ngahe ivyo navyo birafise ibituma ryaduze no kuvuga novuga ko ryabuze rimaze gukora rero niho bigoreye uriko uravuga hanze mbe ushatse kuvuga hanze y'igihugu cankwe hanze y'inyuma y'amabanki yacu nga mu Burundi wewe uri novuga ati uri umuntu ufise konti ya dolari ugiye kurotira dolari novuga yuko wowe urotira kuri ibyo 2,900 cyangwa urotira kuri ibyo 8 bo mu majamake ino ugomvye kurotira amadolari nta konti mfise y'amadolari kuko ndamaze imyaka 2 ndamaze kubana konti isanzwe y'amafaranga asanzwe ariko ugiye abayarungitse kuri banki bakagomba kurotira amadolari mu Burundi barotira kuri ayo mahera 2,906 niko bimeze abo nabo rero bivanye nuko abuze nkuko nakubuye ko hari abantu batumye idolari ridoga sinzi ko kuri ubu kishobora kuja mu kibazo uhavombaza bacha bayavunje ko bishakiye yego hamwe rero bashaka nk'ico kibazo ndacibajije nkavuga mbe ni kubera iki iyo dolari mbe ryadugijwe nabandi yego ubwa mbere amadolari yaragabanutse mu gihugu ntiyabuze bikamvuge ko yaragabanutse kuko ubuzima burabandanya ariko abayashaka babaye menshi basumba ayahari nuko rero ukuduga kwayo kwamanje gutuma nuko atahari akwiye adashobora guserva abantu bose bakeneye hanyuma ikindi abandi bayadugije ni abayavunja abayakenera n'abayafise abayakenera n'abayafise abo baratumye ndeka mbere yaba byanakunda ngira ngo umuntu yobasabira n'ibihanona gute naho wewe kubgawe wovuga ati abayafise bayadugije gute abatayafise bayadugije gute ni kuvuga abayafise bivanye nuko atakwiye ayasanzwe hari mu kiga cantuze ca leta bo simvuge ko adakwiye ashobora kuba kwiye ariko bivana na abayakeneye babaye benshi abayafise nabo baca bavuga batoke ko amahera tubona ko unyasana yabuze reka anje ndihagararako nibwo bwa buryo bubiri navuga ko uburyo bubiri amahera ashobora kuduga arashobora kuduzwa na leta canke akaduzwa n'abandi bo hanze abayafise n'abayashaka ni bayitanengwa ni ruba d'offre et de la demande mu gifaransa rero abayafise bayadugije gute nuko amaze kuba yafise akamenya ko ari anye bamwe yakeneye baja kuyarondera ntibayaronke aca yihagararako uwo rero novuga ko nawe arimo mubononye arimo mu batovye arimwo mu batovye kabisa hanyuma uwagiye nawe kuyarondera yabaye complice agiye kuyarondera akayabura hari gihe biragoye kuca yaheba ariko novuga ko yarabaye complice ko nawe yaca yemera ivyo uwo onya afise ariko arakora ni kuvuga rero novuga ko idolari ryadoze ridugijwe n'abantu no kwita batatu mu gihugu amadolari ntiyakwiye abayasaba abayarondera uwarayafise nawe yaciye yikika mukiza acaraduza uwo yakeneye nawe ntako yari kugira nawe yaremeranye n'uwo yadugije bica biba ngomba yuko baza baraduza uko bishakiye sino ugiye muri berbe ndiziga neza ko atarenga ibyo 2,906 ariko kumva amadolari ashobora kugera ku 8,000 7,000 n'akamaramaza aba bantu rero batatu barimo mubononye mbatumye tugira ikibazo yego hariya abononye mwiyumvise ko ari mwe mwononye kandi umuntu yononye ikintu ni wasubira kukigira neza kugira gisubire kumera neza ndagomba ndakubaze wewe kubgawe ubona ikintu cyoshobora gutuma idolari isubira kugira agaciro mbeho birakunda ko rishobora gusubira kuja hasi cyangwa rizoguma ryadutse kurushiriza je ndafise ikizere yuko idolari rizoja hasi ubwa mbere katumanze duhere ku mukuru w'igihugu ari ku kivi hari akantu gakunda kundyohera neva yavuze ngo ntimwibagire ko ndi general yego aho kantu yo ndagashitse ko nca mvuga nti byose bizoshoboka kuko ni general kandi cyo yakivuza afise icyo agomba kuvuga ari ku kivi kandi nagomba ku ruhande rwanje nubwo kuri ubutambajiti mbe wo mushimira gute reka mbanda mushimira nukuri arafise umutima ugukunda igihugu arafise umutima ugukunda abanyagihugu kandi no kubitangira niyo uri kuramubona ariko aravuga si wa wundi w'agahemo
avuga koko yerekana nk'umuvyeyi nka samura gwa ukuri rero ariko kivi ico ni cyambere hanyuma kugira ngo idolari kugira ngo ifaranga ryacu rishobore kuduga ubwa mbere bivana n'ivyo tuko turexporta les importations zikaba nke paraporo yizo to exporta ivyo to exporta ya mahera dufise mu gihugu ngaha no kuvuga ko tuguma tuyongereza ahubwo n'amadolari muga mu gihe ama importation ivyo tuzana bibaye vyinshi amadolari tuguma tuyajana hanze abari ko arahera nta atayo tuko turinjiza mugabe iyo turiko turexporta tuguma turonka amadolari aguma yinjira kuko twexporta bike muga tugexporta vyinshi aho onye kirimo mu kiduza hanyuma rero gituma mfise espoir ubu onye novuga ko umukuru w'igihugu arugurutse ibintu byose biciye mu mategeko arabishigikira ubu tuko twaronse ubutare yego ubutare kandi hajya ntaruhu akubira ati numutaruha ko sanduriro ari mutaruha ubu turiko turonka ibyo tuko turexporta aho onye n'ubutare no kuvuga ko idorezo bananya yinjira ivyo twexporta bizoba biriko biriyongera ari naco gituma ivyo tuzokwemporta bizoca bija munsi kuvyo tuko turexporta amadolari yinjira azoba menshi paraporo yo dusohokana ico ni kimwe ica kabiri novuga nosaba babandi batatu navuga umwe yamaze kuvamo ni gihugu mu gihugu turiko turondera ukuntu leta ikirondera ukuntu amadolari yo kuyongera uwo yavuyemo mu bari batumye nabo nyene economy igabanuka hanyuma tukiri ngaho nyine ntaguciriye mu gato mbega kumbure uri kurabiraba urabona ko umunyacubahiro wacu hariya aye president urabona ko ashigikiwe n'abanyagihugu ku rwego rw'uko ibi ari karakora bishobora gutuma habiterambere ridasanzwe mu gihugu rya dolari rikaca rimanuka abanyagihugu baramushigikiye nanje ndimo ndize ko nawe urimo naje ndimo nawe kamera Jiyo haba ntarimo nituba turiko turaganira kameme nawe ndizigira kuri mu bwana urumva twebwe honyene twamaze kwa sampurusa turi batatu twese turashigikiye byumvikane ko muri batatu habonetse twese batatu mu miliyoni 10 na zitatu ndiziga neza ko uretse injavyi intumva zonyene nizo zidashobora kuba zimucigikiye aho novuga nti ni sampurusa nabandi bose boca mu mbavu barondera kumugwanya baramenya neza ko abanyagihugu tumushigikiye yego hanyuma reko mbandanye nace kimwe bambaza nti mumwe namaze kumuvuga abandi ni bamwe babiri navuga abayafise ni bagerageze baje ku giciro ca leta kuko navuze ko barimo mubononye bace bikika mukiza umuntu rero yamaze kwikika mukiza waba akwiye guhanwa hanyuma n'abayarondera nibagerageze base barigumya bien que bitoroshe kuko nyamba gwaje akaja kuvuza umuntu hanze akabura amadolari uca wumva yuko bitumvikana ko yoca he umuntu we ngo apfe ariko nabo nyira babishoboye simpa bavuga ntibagire sabotage oya ariko hamwe byoboneka ko abayafise bo yavunja ku giciro cy'ukuri faranga ryacu byoja ku rugero gukuri kuko navuze ko ivyo binywa bihe bacamwo abantu babiri babiretse ndazi ko vyoshoboka ni ibintu bitatu namaze kuvuga ko ico tuma ico kibazo gihera na abantu batatu mugabo bonye kugeza ubu leta iramaze kuja ku rugero rwiza aho wovuga uti bariko umukuru w'igihugu reka mbe nigo nakanyamire ko kumusaba nabo bakorana mumfashe ntibi ntambara yiwe gusa kuko mengo ndiko ndabibona sinzi reka ariko nibaza yuko bamufasha kuko twe batatu twabonetse mwizo miliyoni 10 zisigaye nibaza yuko nabo bari kumwe nirega natwe turimwo natwe turamufasha turafasha nashatse kubivuga kuko urya anye n'umukuru w'igihugu akongera akaba n'umwene gihugu nukuvuga rero muri abo bantu navuze nti abo bakorana mu burongozi sino nk'abanyagihugu tweho none ko tunabibona yego hamwe hoboneka n'abantu 30 yego bameze nka neva yego 30 amagufurization muno kuvuga ko cyahomera nkanuze nka magufuri hamwe hoboneka abantu 30 bameze nkawe yego trust me nagomba ndakubwiza ukuri igihugu ubunyene
idora ryo cyari mbere tumbere sinzi ubundi mugabo numvise ngo yeretswe ngo igihumbi tuvunje igihumbi tuja ku gihumbi. Hari ikintu nkunda kenshi kubaza abantu baza bava hanze bava gukorera iburaya cankwe abimukira bagiye umugabo akazi no mu Burundi baje kuramuka cankwe baje mu bindi bintu by'iterambere by'igihugu. Ndabaza nk'abantu mwoba muri hanze ikintu mwoba muri ko murakora muri hamwe kugira ngo mushobore gukora ikintu hamwe umunyamerika ashobora kuva muri etazi nakaza avuga ati nje mu Burundi muri diaspora y'u Burundi avuye mu Burundi agasubira hari wabavuga ati ndi mu diaspora nanje ndagiye muri Amerika kishima akavuga ati ndashitseyo ni dolari ryanje nkuye mu Burundi cyo bari nkikiye. Bo mu majambo make ibikogwa simpava mvuga ko hari mu diaspora n'umwe adafite cyari korakora ngaha mu Burundi, ariko bivanye n'ibibazo bimwe bimwe twagiye turagira twagize nuno munsi tugira nejo bishoboka hatabonetse ko abantu bahinduka. Abantu benshi baracika intege, no kuvuga ukora ikintu ngaha mu gihugu hanyuma kuri ubu warungika hariho nabo numvise abo bavukana babahereza amafoto y'amanzu y'abandi ngo tuko turakubakira. Umuntu akazoza agasanga inzu yeretswe ifoto y'iyindi agasanga nta n'umushinga uhari yatanze ama miliyoni. No kuvuga ibintu nk'ivyo onye abantu ino baraca intege aba diaspora sino abantu novuga nti pourcentage nini y'aba diaspora barifuza kubaka igihugu kandi kira noneho nubwo kuri ubu ivyo bihari harimo abakanyishije babandanya bakora. Hari abafise amahoteli, hari abafise imirima, hari abafise amasosiyete, hari abafise amakoperative n'ibindi. No kuvuga ko novuga nti pourcentage nini mbere binavanye n'ukuntu umukuru w'igihugu yumvise amare y'aba diaspora akaba bashigikiye, ari naho mbere ncemborerwa ntakanya ko kumusaba ko ahubwo atodegura ahubwo yogwiza na kabiri kuko ntashikiye aba diaspora. Ndizige neza ko n'aba diaspora nabo bogwiza n'injuro 200 ku gukora bitangira igihugu. Rero mu majambo make ivyo bariko barakora biriho ni vyinshi. Urakoze. Yego. Hari shira hamwe bagize bita ry'aba diaspora kugira ngo bateze imbere igihugu wewe buririmwe. Iryo shira hamwe amashirahamwe ni menshi. Nkuko nabikubwiye harimo amashirahamwe atari make y'abantu bagiye hamwe ba diaspora, ugasanga bo mu ntara kana kabaragiye hamwe, abandi bafasoni bashobora kuba baragiye hamwe n'abandi. Uri mu gusubira hariya canke waje kuguma ino Burundi kugira uteze imbere igihugu canke byagenze gute? Bo mfise nationalite zibiri. Hariya ni muhira ngenda nk'utashe no ngaha anye naje nk'utashe. Bo kuko aho hose mfise ama passport uko nshatse ndashobora kugenda nonga ko nshatse ndashobora kuza hose ntacyo niyagereza. Mu majambo make sinatashe ndacari hariya ndi no ngaha kuko ndumwe n'igihugu w'ivyo bihugu bibiri. Oya sinatashe no ya nibaza ko mu mezi make yari imbere zosubira inyuma. Mu gusubira inyuma kumbure akajambo kamwe mu byo tutaba twaganiriye turangiza ikiganiro ushobora kubwira abantu hari bariko baradukurikirana. Bo abariko baradukurikirana bambaje ibibazo bitari bike. Twamanje kuja kuri ntuzeye depression ntuzeye depreciation na ntuze na hari izindi termes ntuze z'amahera kugabanuka na devaluation. Ivyo abantu babifise mu ruhara nibahagarike kandi twace tuja kuvya umunyagihugu ntuze president twamuvuze ko ashoboye. Navuga nti nabandi boba bari kumwe tuvume turonke nka 30 bameze nka neva nka 30 gusa bameze nka neva, hama bace batangura kuza baratora n'inkoni bakubita abo bandi batagomba gufashanya nawe. Dufise intego ya 2040-2060 ntishoboka. Abariko baranyumviriza ntishoboka usanga twobirekera neva wenyene. Bisaba ko wewe jewe twewe twamaze kuvamo twavuze ko turi kumwe ntuze cameraman wewe urimo nanje ndimo twamaze kuba bane na neva aho hariho nabandi. Dusaba ko buri muntu wese kugira ngo 2040-2060 ishoboke nuko buri muntu wese nikimuga kuko n'igihunda kirafise akamaro. Buri muntu wese yotahura ko igesi n'intego ni programme yazamwe n'umukuru w'igihugu, ariko buri muntu wese ataza gukontribuwa. Buri muntu wese na cyane bajya bamwegereye hama baye ngombwa baze badufashe gukura ibintu bitari bike byo bituma abantu banebwa amarigara
ubumari n'ibindi bintu byinshi vyonona maja mu makenuko. Hanyuma twavuze ikibazo ibihagarika aba diaspora kwitanga no gukora niba mwebwe mu cintege abantu mu intege aba diaspora hana twebwe navuze nti mwebwe muri ko baraturaba apana kamera mene ntarimo mwebwe muri ko baratwumviriza reka guca intege aba diaspora kuko n'amahera nabo nyene mu kuyaronka bamanza gupfa bamanza gukora. Nibwiye kubira ko nigeze gukora amasaha 28 uno munsi ejo 16 28 uno munsi ejo 16 ivyo narabikoze hafi imyaka 7 yego ukacu ndira amahera narapfuye. Rero abariko baratwumviriza aba diaspora ni mu bashigikire kuko bafise umugambi mwiza barakunda igihugu barifuza gukora aha ni wabo nubwo nanje navuze ko dufise nationalite zibiri izo bihugu bibiri byose no kwemera kwifira. Australia igize ingorane je no kwemera kuyipfira n'u Burundi bugize ingorane nabwo no kwemera kubupfira. Nico gituma mpanura n'abandi nti mbega uri ko banyumviriza nawe wo kwemera gupfira aho hantu habiri ho baye nawe mu diaspora wo uri ko banyumviriza wo kwemera gupfira u Burundi ubwo nturi mu barahira yuko ataco wokora mu gihugu ugomba kubaka hariya. Uribuka ko aha ni kwa nyoko ni kwa so na nyoko yego twubaka Burundi. Okay, turarangije. Wewe uje mu Burundi waje guca amahera cankwe waje gufasha Burundi? Mu majamu make ubwa mbere nari maze umwaka ngwaye kuguru kuguru kuragwaye ko naho bona mpagaze umuga kuriko kuraruhuka ariko pamoja n'ivyo sinicaye kuko nicaye urabona ko nakuye akariko karabira ibi ni binurega vy'intuze ibi ni binure biva ku ntuze kuri ca gitoki ca kijumbu twatudagara hariya hirya utwo nato ntutoronka kuri gusa narabandanije nkora tubashimire murakoze. Reka dushimire namwebwe mwadukurikiranye. Nibaza ko kino kiganiro mugire muri commentaire mubona tuzosubira kuganira nawe tukibandanye tubandanye tuganira afise byinshi yoshobora kutuganiriza ni byinshi gose. Mumbabarire ibiyashi murabona ko ari byinshi. Diaspora tugitangura yavuze ngo yavuye hari iwabo muri hose ari ngo haba hakanye gose ngo hari imbeho ngo akazuba bagakeneye ko mu Burundi niyo mpamvu mubona je yambirishije yashu. Mwakoze cyane mwarahezagiwe naho utaha. Ciao.